byukuri nuko isanzwe mfise indirimbo nyinshi muri stock kuko nkiyo uramfana nyene isanzwe mfise n'indi uramfana nakoranye n'undi mukobwa muri le sujet hari umukobwa rero yansavye tukorane remix tugira remix yoyo aranyishura urasiko mvuga ko namfana itu yo mu ndimba aranyishura ikintu catumye mva muri label ya La Vache original ni kubera ko ivyo naronderayo narabironse ivyo nashaka kuronka muri ya label narabironse so narabonye ati ibintu nashaka kwa Alvin narabironse harageze ko ngenda nikukire ivyo nkuru urabibona ko wahisemo kubigira ibanga nitwigera dushwana uzi neza yuko ndakuvanga baby girl it doesn't matter ivyo nkora vyose wawe it doesn't matter it doesn't matter amakosa yanje wawe they don't matter uramfana uri baby girl je uramfana nobody deserves it. Yeah, what's up guys? Amakuru yanyu, hope y'all are doing okay. It's your boy Banda the Chosen One, aka Chago Chingwe on Instagram TV. What's up? Nataka kuimba jari, nataka kuimba kuva kera. Sinibuka exactement jari kuko c'était kera cyane nka 12 ans, 13 ans. Mugabo professionnellement, j'ai carrière solo nayitangiye muri 2021. Le 1er août, nous avons indirimbo yanje yambere yitwa Please. Yego. Hari ama challenge abari general ku barimvyi bose. Hari ama challenge abari personnel. Je challenge nkuru nahuye nayo mu muziki kwari kwinyegeza. Je vivais dans un monde itapermeta ko mbumuririmbyi. So nami indirimba ninyegeza. Yego, niyo challenge nini nari mfise. J'avais pas le droit kurimba quoi. C'est comme si j'avais pas le droit kuba jeune. Ni ibintu byinshi. Monde narimbaye mu kujyana kubwiye ntiyemera ko ndirimba. Byari ibintu by'abavoyo, byari ibintu atanahamwe bizonshikana tu vois. Yego. Ndiko ndandika kenshi ikintu cyambere gitangura avant tout kuri jewe ni melody. Naco kintu kinyorohera cyane. Melody bimwe bita igishinwa, abarizi bakunda kutita igishinwa, abari melody dafise sujet dafise amajambo iza direct. Je crois que nshobora gukora album zibiri za melody mu musumi. I can do it. Biranyorera sana kuzana igishinwa. Yego. Ico gishinwa abafaransa basanze bito ya horte nkuko mwabitubwiye. Igituma natangwe si choix nagize. Ko haje umuziki Michael Jackson no kugira ati don't get in the way of the music. Ntuje mu muziki, ntugerageze kubigaidinga. Umuziki kenshi urakugaidinga amajambo, melody etu, ni ibintu udapanga, ni ibintu biva nayo mpano dufise en fait ni univers iguha iyo chance yo kuronka iyo melody. Rero sinapanze ngo nzotangura melody ni ibintu bizuko naho haraho umviriza beats kumva umengera guha ama emotion kanaka. Kumva umengo ukwanika ibintu kanaka, tu vois? Birashika kumva umengo beat sounding nka beat babaje cyangwa beat twengeje cyangwa beat ikeneye kirori cyangwa beat ikeneye umunezero bivana na beat buri kurumva. Ngabo ukuntu ntangura na melody si ibintu mpanga vraiment. Ni univers ibiyema no kusinzi kuno bivuga. Niyo mpano ni ibintu biza tavyo napanze. Je ngunda kuvuga ati va ku mana. Yego. Inspiration yo kwandika nayo izuko nyene kuko kenshi mafise melody hari gihe biza bizanenga nkaho nyene ari indirimbo nanditse bizanye nkaho nyene nka jaja navyandikiye ngaho nyene melody yaraje n'amajambazi ubwo nyene ngo ari indirimbo nka ndizera byarafashe imisi so bivana ibintu byo kwandika umuziki kenshi ni ibintu udapanga ni ibintu byikora babikeneye gusa kuba uja ahantu ukaba isole ugafocusinga kuri wewe c'est comme si hariyo monde ibi muri wewe ubukeneye kuja hanze ya monde y'abandi bantu hamukaja muri monde yawe umaze kuimerja muri ya monde yawe cyo usanga ari ibintu byinshi c'est comme si hariyo ubutare bwinshi ukeneye gucukura. Yego, ni ibintu ntagira exprès by the way, singira exprès ngo sishaka kujana na trend oya. Speaking of amapiano d'abord, amapiano nari narayikoze avant yo kwiba hits. Indirimbo yanje yitwa Ndizera nasohoye muri 2020 yari amapiano yari bwabe worldwide. Nayikoze kubera nayumvamo. Rero nibaza ko kuba ntajana na trend d'abord bivana na je ukuntu sanzwe emergency sanzwe ntajana na trend. Mu buzima busanzwe na even outside of music, umuntu akunda kujana n'abandi bantu bose yo ariko baraja. Naho ntagwanya abantu babigira kandi sinana bakritika mugabo je ngira niko sanzwe mete.
rero si ibintu ngira esprit ni ibintu mba ndiko music kugira nakubwiye ni muri ninjira muri monde yanje nkacukura ubwo butare then nkabubaha rero I guess ko muri monde yanje nta ma influence menshi mfise ya monde yo hanze nta trend zirimo I guess yego ama circonstance niyo atuma tureka gukorana kandi n'ubu baracari famille n'abantu tukivugana tukiri hafi urabona nka R9 bari kumwe n'aba busy rappers R9 n'abakora cyara abagenzi ba Da Vinci ba Bruno Bula asigaye mu photographe turabe ba DJ 80 twari kumwe muri busy rapper ba NF young rapper abantu benshi ba welcome to the ALTV Rap Nation en fait abantu benshi akazi k'umuziki kinabonye nabantu baki bakabandanya kuko ikibanzo cyacu kirasukuno kikakengera rero mutangura muri 30 abashika sinari nka babiri cankomye nje sindashike ndiko ndaja ngabo ndabona ko 99% barabihevye you know bivana n'amarezo menshi peut-être abari tari vocation harabikora kubera adolescence harabikora kubera gakuku you know harabikora kubera ari gwabo bashaka kubiba mu buzima bwabo bwose nka jewe ni yari adolescence ni karaga kuku so ari amarezo menshi atuma umuntu aja mu muziki n'igituma n'amarezo menshi atuma uvamo so ngira nico gituma vyabaye benshi barabihevye abantu twakorana kera gusa ikintu nshimiye Imana nuko umuziki wa mpuje nabo ubu turi famille vraiment turavugana cyane abantu bose twakorana turavugana cyane yego team dafite abantu basanzwe bansupportinga babagenzi yego bamfasha gupartager et tout yose y'indirimbo cyangwa y'imfise video kuko nabitanguye ndi jenyene nibuka muri clip ya Please narashagorinze cyane gose kuko j'étais seul numva je naraba jenyene nkaraba n'ibintu byose so munyuma namenye yuko nkeneye abantu hafi yanje bamfasha ibintu byinshi ibinabiriya kuko nta nakimwe no kwishoboza so ndafise abantu bakenye bamfasha nka team nk'abagenzi ba supporting yego kubera ikibanda Jean uvuga izina ryanje jewe Banda ni aka mugabe izina ryanje ry'amavuko ni Banda nuko nyene niko nitwa je nitwa Banda Abdul Akbar nkabanda umuzukuruza wa Banda urumva ni izina ry'iwanje ni izina rya famille ni izina ryanje ry'ukuri urumva si izina ry'ubusani gusa ico nahinduye be yaretse kuba be ikiba B urumva ubu ni Banda naho ni kubera nasanze hari abandi bantu batara b'abanyamahanga basanzwe bafite iryo zina aba Mexicain aba Burkinabé aba Malawi aba Zambien pretty much muri Afrika yose no muri Mexique ikintu cyatumye mva muri label ya La Vache original ni kubera ko ivyo naronderayo narabironse ivyo nashaka kuronka muri ya label narabironse experience n'ibiki so narabonye ati ibintu nashaka kwa Alvin narabironse harageze ko ngenda nikukire nkore ishire mu ngiro bijya bintu nize muri La Vache muri La Vache Entertainment kandi ndashima Imana ko bijya bintu no bikimfasha ndacabona hari ukuntu migambi yanje ndayikora ugutandukanye n'ukuntu nayikora avant ko jamwe ya label yego ubu Banda akorana na Banda nyene yego kibazo ciza cyane uramfana inspiration yavuye ku kibano ni ibintu nari maze imisi mbona mu kibano ndabona ati bino bintu nta muntu umwe ahita kuba buno buzima nabona abagore benshi cyangwa abakobwa benshi mu kibano iyo abatipe babo babavanze cyangwa abagabo babo babavanze hari ukuntu babumvisha ko atari amakosa babumvisha ko umengo niyo natio niko bikwiye kumera bavyumva so narakunda kumva bariko barabwira abakobwa ati ivyo kuri sarisha nibiki tuna aucun droit kuzura kuvuga ngo umutipe banje ngo yamvanze ngo nashabuye vyakiro vyemere rero l'histoire na chaîne yandika nanditse histoire y'umukobwa cyangwa umugore je nk'undi umugabo wiwe twabana nakunda cyane yankunda umugabo naramuvanga kandi yarazi neza ko ndamuvanga akambona ndi kumwe n'abandi bantu ndiko ndamuvanga n'abandi bakobwa akinumira ntazane na beef ntitunabipfe rero un certain moment ndamenya ko abizi vyose atazana beef cyane kiyo ndimbo mbwa ati ibintu byose nkoro urabibona mugabo wahisemo kubigira ibanga ntitwigira tunabipfa ntitwigira dushwana nawe uzi neza ko ndakuvanga kacuvuga ati uramfana we ntunankunda bisanzwe kuko kuri jiye gufana urukundo rw'umufana rurenze urukundo rwose tuzi umufana ashobora gufana Real bigatsindwa kuguma yifana bigatsindwa kuguma yifana en fait umufana naho Arsenal itsindi jana umufana rero umukobwa aramfana malgré que nguma ndamudeceva
aguma nkunda malgré uba waguma fana agumana na equipe yanje ariyo jewe rero muri refrain cyamvuga nti nobody deserves it genre nta muntu umwe deserve ubwo buzima nawe ukunda umuntu gute tunimahita pas kugumana n'umuntu aguma gufata nabi juste kubera ko umukunda iyo ni kuri point imwe nta muntu umwe mahita ivyo bintu ikindi mvuga ni nobody deserves kandi ujya mugabo nta mahita ubwo buzima nta muntu amahita kugira umu esclave nk'uyu urafata uko wishakiye kaguma ari hafi yawe nta muntu amahita musanze umuntu nk'uyu ukwiye kumutoka cyo bisigura hajya nobody deserves nta muntu umwe amahita nta umahita gufata nabi nk'uko tuko mata umahita kuronka umuntu nk'uyu amufata nk'umu esclave icyo ndiri mu rafana cavuga urumva naravuga neza kujya umukobwa nkunda kandi je réalise ngaho même tanga cyangwa connaître ati moi même je mérite pas kugira nk'umu esclave nawe ntumehita umuntu agufata nk'uko yego cyo gituma muri paragraph ya kabiri mvuga nti nubu sindatahura igituma uri kumwe na jewe sindatahura why you stand by me sindatahura why you stay with me sinahura kuko you are supposed kuba warampevye yego mu byukuri indirimbo yanje bayakiriye neza naho itashitse kure uko navyifuza nayibahaye audio barayiraba barayishimye barakunze umudiho et surtout ko naririmbye bitandukanye nuko nari sanzwe ndirimba abantu bamenyereye indirimbo hejuru muri uramfana nuko narinje nongorera so ni ukigena agiye ku radio nikibazo abantu benshi bambajije n'abatelefone benshi barabimbajije twikibarinvye wongorera twakunze indirimbo ngabo tumvise umengo nundi muntu hano umuntu yamenya ko ari wewe kintu cyangiye ko nabigize intentionnellement nashaka ndirimba indirimbo meze uko tindirimbo kugira nzo champindura mu byukuri nuko sanzwe mfise indirimbo nyinshi muri stock kuko nkiyo uramfana nyene insanzwe afise n'indi uramfana nakoranye n'undi mukobwa muri le sujet hari umukobwa rero yansavye tukorane remix tugira remix yoyo aranyishura urasiko mvuga ko namfana etu yo mu ndimba aranyishura mo sanzwe afise n'indi uramfana sanzwe afise indimbo nyinshi so bizovana n'izo bari kuri programme mbwa ico ndabemereye nuko mutazobona vya bindi nyene oya ndabahindura udupla uno musi ndabazanye no pla ejo ndabazanye yindi kugira mu Rwanda muryoherwa ikibazo ciza cyane hahindutse iki kibazo gituma naje cyanibaza ikibazo kera indirimbo zanjye narazandika ntiyumvira umufana napfa kwandika uko nyene ubusigaye niyumvira umufana sigaye niyumvira umuntu nandika indirimbo sigaye ngerageza nandikira abantu tu nugerageza kugira refrain hari ukuntu kera sinavyitaho cyane nkuko navyitaho ngiye niyo difference nini yabaye kandi ubu ndagerageza guciramo ikirundi cinshi kugira navuze ati sinandikira umufana kuko nari influence cyane indirimbo z'abanyamerika rero hari ukuntu aca ashaka kwandika icyongereza cinshi gusumba ikirundi pas parce que nzi icyongereza gusumba ikirundi nzi ikirundi gusumba icyongereza mbwa rya monde musical nari ndimo eri monde y'icyongereza mbwa ubu ndiko nandika ndagerageza cyane kwiyumvira mu Burundi abarundi benshi urimi bavuga ukuntu biyumvira eto kugira bantahure kwa ndamaze kuririmba indirimbo yo ku motive sindirimba indirimbo z'urukundo zonyene kumbaje ati kubera iki ukunda kuririmba indirimbo z'urukundo gusa ndamaze kuririmba indirimbo yitwa Ndizera indirimbo yerekeye n'abantu bose baba dream chasers abantu bose bakeneye gushika kure mu buzima indirimbo yari ya motivation ndayituye abantu bose baje kuri YouTube channel yanje baje kwiraba avuga ukuntu ubuzima bugoye muri n'abantu bancinege mugabo ndizera ko one day nzoshika kucyo shaka ndamaze kuririmba indirimbo yitwa Swagger yavuga ko ubuzima bw'iwanje nyene n'ubuzima bw'abantu bose bashaka kuba libre muri society yavuga ukuntu kera nari mu hypocrite kera nariyo imagine naho abantu hariyo nari nk'umu acteur quoi kugira ndabaryohere mugabo ubu rero naramenye realite narabaye jewe sinkicitaho ukuntu banyumvira ngo nitaho aho ndiko ndaje nicyo nshaka kuba so mbayeho mwiswaga iyo ndimo ntiyari yo rukundo mugabo urafise rezo gato kuko la majorité ndimo nanditse n'inzu rukundo nikora ko nizera mu rukundo cyane n'Imana dusenga n'urukundo so urukundo nibaza ko ari umuti w'ibibazo byinshi dufise ku isi yego cyo gituma ngoma ndaro preaching urukundo preach love yeah kutoa kapela ya Uramfana yep akapela ya Uramfana ndabongore niyo ndimbo yanje yambe ndimbuko abamenye ndimbira hejuru okay izo nkuru urabibona
ko wahisemo kubigira ibanga ubigira ibanga nitwigera dushwana uzi neza yuko ndakuvanga baby girl it doesn't matter ivyo nkora vyose iwawe it doesn't matter it doesn't matter amakosa yanje iwawe they don't matter uramfana uri baby girl je uramfana nobody deserves it. I think that's enough. Exclusivité ngira ndabahe nuko nkuko nabemereye abafana banje no mwaka ko ngiye kuba indirimbo uko mubishaka nivyo bansavye, so mu kwezi kwa kabiri ngiye kuba iyindi ndirimbo, mu kwezi kwa mbere nabahaye uramfana, mu kwezi kwa kabiri ngiye kuba iyindi ndirimbo, iyo ni exclusivité ndabahaye. Kindi nababwiye nuko uramfana hari remix indirimbo ikurikira, sinzi ko ari uramfana canke ari yindi, mugabo mu kwezi ikurikira hari yindi news, yindi ndirimbo nshasha iryoshe iri mu mudiyo utandukanye na uramfana. Turagiye muri TikTok time. Muri TikTok time rero concept nuko wishura inyishu ngufi ibibazo muri 60 secondes. Twagiye. Stop. Nuwe umuntu azi imbere mu buzima bwawe? Azi imbere? Mbaye ikibazo nacyo ndishura. Okay. Ni giki wobwira wowe wakera ugitangura music? Ikintu cyambere nobwira jewe wakera nuko bigoye cyane kuno navyibazaga. Siege Harwa ikugweho canke hindurwe izina? Iki? Lo Siege Haroy. Ikugweho canke hindurwe izina? Surely ihindurwe izina. Ikugweho kubera iki? Nihe karite wibonako? Karite ya mbere? Karite ya mbere nibona ko nuko ni empathetic, ndumva umubabaro w'abandi, mbonye umuntu afite umubabaro ndawihana jewe genre simba cruel iyo mbonye umuntu afite umubabaro ndagira ikigongo umuntu iyo afite umubabaro. Team Fizo Team Satpi? Hariho system kibazo. Team Fizo Team Satpi bose ndimo. Fernando Melanin? Bose ndabafana. Fernando bose ndabafana. Dan 60 secondes zahitse. Akajambo kanyuma babwira nuko babandanye bansapotinga, babandanye badukurikira ku mbuga zacu, arizo Banda kuri YouTube channel, kuri Instagram Banda The Chosen One, kuri Facebook Banda The Chosen One, no kuri TikTok Banda The Chosen One. Hama bitege ibintu bikaze, tugiye kubemeza, tugiye kubaryohera ibintu bansavye ama projet menshi ivyo bagiye kuraba vraiment. Yego nanje ndabashimiye cyane, sije nzobora ndagarutse. Peace.